Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa sainte dufite amashimwe ku mwami kubw'ijambo ryiwe ryera. Aucun homme Nta muntu ne n'umwe peut évaluer la yoshobora responsabilité qui kubona est liée à l'annonce de la parole de Dieu. ibango rijanye no gutangaza ijambo ry'Imana. Même Mbere Les amis n'abagenzi intimes mfamfe na bene data ne peuvent pas évaluer ntibashobora ce que kubona cela neza ico signifie ivyo bisobanura. de devoir Kuba en ce jour-là utegerezwa rendre kuri wa compte munsi Dieu kuzobibazwa imbere y'Imana pour ce que nous avons. ivyo twavuze mu butumwa bwiza. Malgré tout, Nubwo biri nous avons uko cette certitude, dufise ubushizi bw'amanga comme frère kuko Branham, mwene data Branham kera yashobora kubivuga, ou bien alors canke beaucoup benshi amajwi menshi yashobora kumubwira, lui dire, yamubwira ngo c'est en cela que nous nous ngo ivyo nivyo reposons. turuhukiyeko. Car frère Kuko Branham, mwene data Branham yashobora kuvuga ngo c'est exactement neza neza navuze ubutumwa co kimwe na Pawulo ubwo yavuze le message ubutumwa bw'Imana n'est rien nta d'autre kindi buri bwo que kiretse est déjà écrit dans la ibimaze kwandikwa muri Bibiliya. Ariko rero ubu révélé par bihishurwa na mpwemu w'Imana nouvellement ukundi gusha mis en bigashigwa mu muco na mpwemu w'Imana. Je suis très reconnaissant Ndafitiye amashimwe umwami, ndashima ku bwa mwene data Siri Père qu'il a nawe exprimé yavuze ce que beaucoup de ibintu pensent byinshi et ressentent. ibintu benshi twiyumvira kandi ibyo tubona. Si cela n'était Yaba pas ainsi, bitameze gutyo je préférerais rester no à la maison. kwihitiyemwo kwigumira imuhira. Assez souvent, Kenshi nkunze kubwira umwami j'ai prêché nti plus maze kuvuga ubutumwa que beaucoup d'autres. gusumba abandi bose, Et j'aimerais tellement nari nifuje cane donner à un autre, et donc déposer l'épée de l'esprit. gushira hasi inkota ya mpwemu, ariko imbere y'ivyo Je veux avoir la ndagomba kugira certitude que Dieu ubushizi est appelé. bw'amanga yuko uwo muntu yoba ahamagawe n'Imana ikamutuma ikamuha igikorwa. Si Nimba uno musi yaba nashobora kubimenya, je m'asseyerai noca ejo noca niyicarira ngaho oyi mu cumba nkumviriza nk'abandi. Ariko nimba rero ari abantu bovuga bati imyaka myinshi ntibigeze bumva canke ngo babone, d'une situation bari mu gihe en tire profit et bakabikuramwo inyungu nyinshi, bakaronkamwo igikorwa mw'ishengero, bagakoresha icapa izina rya William Branham canke izina ubutumwa bakabikoresha nabi. que ce que Corée et Nta Daman kindi rero ari ivyo, ni ivyo Kora na Datani bakoze mu gihe cabo. j'ai eu au moins deux Reka nsome ou basi trois occasions ibintu bibiri canke de bitatu quitter le temps et aller déjà dans les kugira ngo tuve mu bihe hanyuma tuzokwinje mu bihe bidashira. alors que je devais aller en Inde Rimwe nari mu Buhindi, et que j'avais déjà réservé nari maze kubikisha itike y'indege nja ibombe matrasi, et que le maze Seigneur umwami par une voix n'ijwi ryumvikana arambwira annule le voyage. ati heba urwo rugendo. Tout était Byose déjà byari préparé, bamaze l'invitation gutegurwa, batanze avait déjà été ubutumira, envoyée, ça, la réserve. icumba bamaze kugikota, maze de mon départ igihe rero c'uko nanje ngenda n'était pas encore arrivé, nticari bwashike. donc de quitter la terre. Vous savez, l'avion Murazi a explosé. indege pendant- yaciye ihira mu kirere imaze kuguruka, harimo abantu 96. Et l'avion que je devais Iyo prendre, ndege nateza gufata, iyo nateza gufata umwami yatambuza ngo mpebe urugendo, yaciye ihira mu kirere gihaguruka, n'abantu bose barimo 96 bose baciye bapfa. Ica kabiri la maladie, ni malaria nari nagize, ntakigira ibyizigiro byo kubaho. Imana yakoze igitangaza. et sûrement aussi cela, Ivyo navyo kuri jewe une surprise. ni igitangaza. On pense Ndibaza souvent à des expériences ku myimenyerezo inyuma dufise, aho Imana mu buryo bugaragara, palpables, mu buryo buboneka, a retenu sa main. yagumije ikiganza cayo kuri jewe. Et je suis reconnaissant Ndafitiye amashimwe yuko nshobora kuba nkiri hano hagati yanyu kugira ngo mvuge ijambo ryayo ryera ry'igiciro gushika ku mpera. Imana
izocunga abayo mu ijambo ryayo. Amen. Mu misobanuro z'abantu hamigwa abo bantu bose baca kuri ijambo ry'Imana. Imana ibiturinde. Turazi icyo ibisobanuro by'abantu, igisobanuro ca mbere icyo cazanye mu murima wa Edeni ni ukuvuga gutandukana n'Imana n'urupfu. Co kimwe bizokwama bizana n'isobanuro rwa nyuma ruzozana ico kintu nk'icyo nyene. Abantu biyambitse imirongo ya Bibiliya bafise imirongo ya mwene data Branham bakayamba ibyo ni bubafu. Ibyo naco bimaze na kimwe. Ubutumwa bwiza butegerezwa kuba buhuje neza ido n'ido n'ivyanditswe byose vya Bibiliya, atari gusa mu ijambo rimwe ariko mu vyanditswe vyera byose. Imana iduhezagire. Turababazwa ariko iyo twumva yuko abantu bumvise ijambo ry'Imana ry'ukuri imyaka myinshi hanyuma bakaritera umugongo. Kuri jewe uwo n'umubabaro umuntu adashobora kwihanganira, ariko kugira duheraheze tugomba gushira byose mu biganza by'Imana, byose tubirekere Imana, tumenye yuko Imana izokora ibintu byose neza, maze impera ikazoba iri mu gitsibo. Amen. Nagomba gusoma amajambo abiri mbere yuko dusenga. Cya mbere mu byakozwe n'intumwa, igice ca mbere. Byakozwe n'intumwa igice ca mbere wera ku murongo wa 4. Kumbure ndashobora gusaba duhaguruke kubwo gusoma ijambo. Byakozwe n'intumwa igice ca mbere wera ku murongo wa 4. Maze ako kanya nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu, ati ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, iryo mwanyumvanye. Kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Amen. Hanyuma ijambo ry'umuhanuzi Zakariya igice ca 10 murongo wa mbere. Zakariya 10 murongo wa mbere. Demandez à l'Éternel la pluie. Musabe uhoraho imvura. De la pluie de la rière saison. Imvura yo mu gatasi n'imvura yo mu rushana. Qui crée les nuages uhoraho et leur donne des trompes d'eau, vous enverra une abondante. Nawe azobaha imvura y'umuvuvu umuntu wese amumereze imirima. Turasenga. Data wera, n'umutima wacu wose turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Turagushimiye yuko hamwe n'uburenganzira dufise dushobora kukwita data. Data, izina ryawe ryubahwe, ukugomba kwawe gukoreke, ubwami bwawe buze, nibuze n'ubushobozi bwose. Mana y'ububasha bwinshi, Mana yo kwizigirwa, tugushize mu biganza kino gikorane mu buryo budasanzwe. Tugishize munsi y'ububasha bwawe, ikiganza cawe, kandi turagushimiye kubw'amasezerano isezerano rya data ari ry'igiciro ku bana b'Imana bose. Wowe Mana y'ububasha bwinshi, wowe wavuze kandi warakoze. Wowe watanze amasezerano, ni wowe kandi wayasohoje, ni wowe wayasohoje.
Dieu fidèle imana yo kwizigirwa uno munsi à la turi fin, ku mpera y'ibihe mu bihe de la fin de la saison. by'imvura ya mbere n'iya nyuma mana uko byari uko bikoze ku ntango ukarungika mpemu wawe ku mubare n'umubiri wose no muri kano kanya usuke mpemu wawe ku mubiri ku bari n'umubiri bose mu buryo budasanzwe ku bahungu n'abakobwa b'Imana bose b'ukuri kuko benshi barasigwa mpemu yawe ariko bagashibura ijambo ryawe ntibiteguye kumva icyo mpemu abwira ishengero. O mwami mana yizigiwe muri ako kajagari kose urafisemo ishengero ryahamagawe ngo risohoke umukuku wacunguwe n'amaraso wabyawe n'ijambo na mpemu. O mwami ndagushimiye ku bw'ibyo twese hamwe turagusabye uduhe umugisha wawe. turiyumvira kandi kuri iyi mitwaro ibiri kuri bene data n'abashiki bacu bagwaye. turagushimiye ko mwene data Shumara uno munsi ari hagati yacu kandi turagushimiye kuri umuntu wese wakoze ko mwami ushobore kugaragara uno munsi nka wa wundi nyine adahinduka, nka wa wundi abatiza muri mpemu no mu muriro, nka wa wundi akiza indwara, akora ahezagira, kuko umwami yazutse kandi aje vuba. twishize munsi y'amaraso yawe n'uburongozi bwa mpemu wawe. O mwami mukundwa, nimba hariho abantu bari hano bwa mbere ushobore mu buryo budasanzwe kuvugisha imitima yabo. turagushimiye twese hamwe kuri byose mu izina ryera rya Yesu, amen amen. dufitiye amashimwe umwami ko dushobora kuba turi hano tukumva ijambo ryiwe, tukizera ijambo ryiwe, si gusa kumva ariko n'umutima wacu wose tukaryizera, tukagira amina n'umutima wacu wose ku ijambo ryose ry'Imana. birahambaye cyane, si gusa amajambo makeyi ko hano hantu dushobora kwizera tugatahura, maze tukaba tumaze kumenya, tukaba twaramenye, ariko birahambaye cyane, birakenewe rwose kuba dufise amina ivuye mu bwina bw'umutima wacu ku ijambo ryose ry'Imana imbere y'uko iryo jambo tuhishurirwa na mpemu yera. ndiyumvira yuko twese dushobora kubyakira nimba kuba twarumvise mwene data Branham avuga ngo hariho isezerano umuhanuzi ategereza kuza, Imana izokora ikintu runaka imbere yo kugaruka k'umwami. icyo cyari igice cya mbere gusa, ariko nimba tudafise mu mutima wacu wose ngo tuvuge ngo ego kuri ibyo bintu, nimba tutahaye ukuri Imana, nimba twaraharirije Imana, twari tujyana rero n'abandi muri ya nzira yabo, twosha tuvuga Imana, tukavuga ku ijambo ry'Imana na mpemu yera, ariko tugakora ubutumwa bwiza bwinshi ku ibyo bintu, ariko tutamenye wari w'Imana, tutamenye icyo mpemu abwira ishengero, tutanamenye ayo mabanga yose yahishuwe. aho rero ndafise amashimwe ku bwa kino gituma mwene data Sike mu majambo make yavuze ibintu byinshi cyane. abantu by'ukuri barashobora kuvuga ukwezwa, bakavuga bya mpemu yera, bakavuga ikigwa cyose cyo muri Bibiliya, bakavuga impera y'ibihe, bakavuga ubuhanuzi bwa Bibiliya, barashobora kuvuga byose
et tenir des expositions. bakavuga ko ibintu byinshi kuri ibyo gushikaho bahaza kuvuga n'ijambo ryasezeranywe iry'Imana yahaye ubwoko bwayo, maze ibyo yageneye kino gihe yageneye ubwoko bwiwe. buno rero tubona itandukaniro mu gihe yuko abo bantu banezerwa yuko Imana yoba yarasohoje ijambo ry'isezerano yaduhaye, ikaba yaraduhaye hanyuma ikarisohoza, baca barakara bakavuga bati dufise Imana, ibyo biradukwiriye kugira ngo dukizwe. ibyo uwo ari we wese yashobora kubibwira Yohana Umubatiza, ntitukukeneye, turafise Imana, turafise ibikorane, ariko Imana yari yaravuze ngo hazoba umuntu azoza kumutegurira inzira, hazoba hariho ijwi rizosemerera mu bugaragwa kugira ngo ritegurire umwami uhoraho inzira. Rero si gusa n'akanwa ko kwatura ibintu, ariko n'umutima wawe wose ukizera, hanyuma mu by'ukuri mu gusohora ukakira iby'Imana yasezeranye. Ubundi bwose yora amajambo gusa bica bitanga ukumaramara ku mpera y'inzira yacu y'abizera. Ndizera yuko ibyo bintu ata muntu bitsitaza, ariko bidufasha ahubwo kugira ngo dutahure neza mbega ubuntu muri kino gihe, kuba twaragiriwe ubuntu bw'Imana mbere mu sobanuro y'iryo jambo bihuye n'ibyanditswe. Ibyo nabyo Mose kera yavuga ngo yabwira Imana yiwe yamuhamagaye ngo niba by'ukuri nagiriwe ubuntu mu nyonga hawe, ntumenyeshe inzira zawe. Nimba abantu boba barabonye Imana, baragiriwe ubuntu imbere y'Imana, bazomenya kandi bazomenya inzira zayo, bazogendera mu nzira zayo, atari gusa kuzimenya. Nanjye numvise abantu benshi bashibura umuhanuzi bakavuga bati ubu rero ni ikindi gihe, ntituzimire. Imana yirungika abakozi bayo n'abahanuzi kugira ngo baduhishurire ijambo kandi no kugomba kw'Imana, hanyuma ntituba dukeneye ikindi kintu na kimwe kiretse gukora ukugomba kwahishuwe n'Imana. Ntidukeneye undi muntu yoca afata igikorwa akavuga ngo wowe nanjye ni jewe, akaca tujana mu bundi burongozi butandukanye. Oya, dukeneye ububasha bwa Mpwemu Yera kugira ngo dusohoze ukugomba kwahishuwe n'Imana muri runo runganwe rw'ubuvugishwa. Nta kindi kintu dukeneye, ariko nkuko tubizi birababaje, turazi bose ibisigaye byose si mu buryo bwinshi cyane, ariko hariho ikigeragezo tugomba gutsinda uko bimeze kose. Ngombye kwibuka ijambo iryo tuza kugaruka ko kuno muhingamo, sinari bwigere ndaribona muri uwo muco uwo uno munsi hariho haraheze nk'igice cy'isaha niho natahuye. Imana iremera yuko ibigeragezo biza mu bafise umugabane mu bintu bibiri: abafise umugabane kuri Mpwemu Yera, abahonje ku ijambo ry'Imana. Kandi nimba ari byo kuri, ibyo bintu bibiri ari byo kuri, ibyo bintu bibiri nimba barahonje ibyo bintu, maze hanyuma bagaca bahindukira bakabivamwo bakaja mu nzira zabo, ntibiba bigishoboka yuko bagaruka mu kuri. Hariho umurongo ntajabukwa, hariho umurongo ntajabukwa, hari umurongo ntajabukwa. Niba Imana
ihishuriye abantu ijambo ryayo n'ukugomba kwayo, igomba yuko binjiza mu kugomba kwabo maze kube muri bo. Si kubusa Imana iduhishurira ijambo ryayo, ni ukugira ngo iduhishurire ukugomba kwayo, twezwe n'ijambo ry'ukuri, kandi ijambo ryayo ryamara ukuri, rizokwamara ukuri. Nta kindi kintu na kimwe nkeneye, nta bindi byo guhishurirwa bishasha nkeneye. Uko bimeze kose imbere yo kugaruka k'umwami, ndakeneye gusa ubuntu bw'Imana kugira ngo mbikwe mu ijambo ryiwe, maze hanyuma ngire umugabane mu by'Imana izokora igihe bizosohora. Aho rero tugomba kuguma mu ijambo ryayo. Ndibaza ko ariko bimeze kuri twebwe twese. Hariho abantu benshi iminsi yose bibajya mu matwi iyo bumva ibintu bishasha ngo barashishimugwa, ni ukuvuga ntibaratahura ijambo ry'Imana. Turagomba kubandanya n'umuhanuzi Yesaya, tutangurane n'umuhanuzi Yesaya 42. uno munsi ni umunsi mukuru wa Pentekote. Twokwifuje yuko umwami asuka mu buryo bw'inkomezi muhemu wayo wiwe kuri twebwe. Reka tubone twihuse ingene muhemu w'Imana yakoze. Yesaya 42 umurongo wa mbere. Voici mon serviteur auquel je tiens, mon élu, en qui mon cœur prend plaisir. Nguyu umushumba wanje, uwo nama nshigikiye, uwo natoranije, ahimbara umutima wanje. Nashize mpemu wanje kuri we, azoshikana amateka mu banyamahanga. Ntazoyogora, ntazosemerera, kandi ntazokumvikanisha ijwi mu nzira. Ntazohohosha irenga rivunitse, n'urumuri ruyengayenga ntazoruzimya. Azoshikana amateka mu by'ukuri. Ntazodendebukirwa, ntazocika intege gushitsa aho azoshingira amateka mu isi. Ababa ku kiyaga bazokwitega ibyagezwe vyiwe. Aha rero ni iyi mvugo ivugwa. Nashize mpemu wanje kuri we. Mwami Yesu Kristo umucunguzi wacu, uwo hano mu buvugishwa avugwa, yabyawe na mpemu, hanyuma yuzuzwa mpemu. Twebwe nk'abahungu n'abakobwa b'Imana dutegerezwa kubyagwa ubwa kabiri na mpemu yera, maze hanyuma tukuzuzwa mpemu yera, mpemu w'Imana. Twarabisomye i Strasbourg, mwene data hari yarabaramutsa mwese. Kera igihe umwami wacu yabatizwa mu mazi, mpemu w'Imana yaraje kuri we, yaramanutse kuri we, ijuru ryarugurutse. Mwese murashobora kubisoma muri Matayo. Kumbure twobibonera twese turi kumwe kugira ngo mushobore gutahura icarico hano. Matayo 3:16. Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, maze ijuru riruguruka. Yohana Batiste aravuga ati, mbona mpemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugumako. Buno rero ijwi ngo ijuru riruguruka, maze kubona gushika imbere y'intebe y'Imana harugurutse. Ntidukikeneye gusenga ngo ijuru ryuguruke, ijuru ryamaze kuguruka. Inzira iridegemvya kubwa Golgota, kubwa Yesu Kristo. Ibyo byose byaramaze kuba.
muri Yesaya le chapitre 48 turasoma ku murongo wa 16, Ésaïe 40, Yesaya 48 verset 16. 16. Approchez-vous de moi. Écoutez ceci. Je n'ai pas parlé en secret dès le commencement. Nimunyumve munyegere, sinavuze guhera ku ntango, J'étais présent dès le ariko commencement. Imana ku ntango niho yari iri. Et maintenant le Ubu rero Seigneur umwami Dieu m'a nimwigire hafi mwumve ibi. Uhereye mu itanguriro ntaho navugiye mu mpisho, uhereye aho byabereye nariho, kandi none uhoraho Imana atumanye na mpwemu wiwe. Uku ni kuhoraho umucunguzi wawe, uwera w'Abisirayeli, ati ni jewe uhoraho Imana yawe, nkwigisha ibikugirira ikimazi, nkakurongora mu nzira ukwiye gucamo. Imana iminsi yose yama irungika bibiri, ijambo na mpwemu. Ijambo ry'Imana rigomba kuba riri ngaho kugira ngo mpwemu kubwo ijambo ashobore gusohoza ibyahishuwe mu ijambo ry'Imana. Icyo gituma ijambo ryarungitswe. Mpwemu w'Imana yari hejuru y'amazi, ntituzi ibihe, ariko igihe Imana yavuga ibyo byaciye bisohora. Mpwemu w'Imana arashobora kuba ari ku muntu mu gihe runaka, ariko ni gusa iyo ijambo ry'Imana risohotse niho Mpwemu w'Imana ashobora gukora agahindura ijambo igifadika c'Imana. Bitari uko Mpwemu w'Imana atagusukwa kwa mpwemu ku rubuto rwasezeranywe bizoba nk'imvura y'inkumizi. Mbega imvura yoshobora kumeza ikintu, ari ku isi yomeza ikintu ku mvura gusa? Oya, hagomba kubamwo urubuto rwabibwe. Muri Matayo 13 turabwirwa umubivyi mwiza, uwo ni umwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana nigo rubuto, natwe nk'imbuto zasezeranywe, amasezerano, imbuto z'Imana turakira mu gihe cyacu ijambo ry'isezerano. Hanyuma hakaza yuko mpwemu w'isezerano acaza guha ubuzima muri twebwe ijambo ry'isezerano ry'Imana kugira ngo arihe ubuzima muri twebwe. Mbega twatahuye ivyo? Amen. Ibyo biri biranditswe. Havugwa ijambo ry'isezerano n'isezerano rya Data yerekeza mpwemu yera. Twebwe turi nka Isaka nk'uko yabyandikiye Abigalatiya. Twe turi abana b'amasezerano, kandi ko turi abana b'amasezerano twizera ijambo ry'isezerano ry'Imana, kandi dufise amina n'umutima wacu wose, ego yuzuye mu mutima wacu imatanye n'ijambo ry'isezerano ry'Imana. Hanyuma mpwemu acaza kuri twebwe kugira ngo ahe ubuzima muri twebwe iryo jambo ry'isezerano. Mu Baroma 8. Amen. Amen. Turabifise mu mirongo 3 itandukanye. Iyo yavuzwe turagomba kuyisoma. Abaroma 8 murongo wa 11. Ariko qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui ariko bisanzwe mpwemu yazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe. Iyazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu ipfa ku bwa mpwemu wayo aba muri mwebwe. Amen. Birakwiye yuko habaho abantu hano kuri ino si mu gihe c'uko umwami Yesu Kristo azogaruka, bizera yuko umubiri upfa uzohinduka bihuye n'ijambo ryanditswe mu Bikorino ba mbere 15 guhera ku murongo wa 51.
gushika ku 53 ngo birakwiye yuko uno mubiri upfa wambara ukudapfa, uno mubiri ubora ukambara ukutabora. Igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo hazobaho abantu hano ku isi bazogira umugabane mwizamurwa. Igisabwa ca mbere kubwizamurwa ni ukwizera uguhinduka kw'imibiri yacu ipfa. Ukwizera kuguhinduka kw'imibiri yacu ugupfa kugomba kumigwa n'ukudapfa, kuko inyama n'amaraso ntibishobora kuragwa ubwami bw'ijuru. Ibyo bipfa bigomba kuvaho bikamigwa. Iryo jambo rero rivuga mu gihe igihe kizwi ingene imibiri yacu ingene bizogenda izohindurwa. Ntibikwiye gusa kugira ngo turindire izamugwa, dutegerezwa kwizera yuko Imana kubw'ububasha bwa Mpwemu Yera idashobora gusa kuduhindura mu bugingo bwacu, ariko iranashoboye no guhindura imibiri yacu. Ntimumbaze ingene bizogenda. Ico ni ikintu, ico ni ibango ry'Imana. Nimba je nateza kubikora, aho rero nuca nitwararika ingene nzoshobora kubikora. Ariko ni Imana niyo yafashe byose mu ntoki. Ariko nk'uko umuntu kugira akire atezwa kwizera isezerano yuko umwami niho adukiza. Amen. Ni kandi yaradukijije, yamaze kudukiriza indwara zose kugira ngo hanyuma twakire uko gukira indwara. Ni nk'uko nyene muri ubwo buryo nk'abantu barindiriye ukugaruka k'umwami ntitugomba gusa kwizera yuko aza maze hanyuma hakazobaho ukuzamurwa. Oya, hakazoba akuzuka ko bapfuye muri Kristo. Oya, turizera yuko azoha ubuzima imibiri yacu ipfa ku bwa Mpwemu wiwe, kuko ubu amaze kuba muri twebwe. Amen. Si inyigisho nshasha ku mituragarondwi canke ngo ikimatarizo c'umunani. Oya, ariko ni ku bwa Mpwemu wiwe, kuko Mpwemu wiwe ari muri twebwe. Ibisigaye byose ni ibintu byo ducisha iruhande y'ukuri. Imana iturinde ibyo bintu byose. Mbega by'ukuri ni murinde Mpwemu Imana ariyo ari muri ba bandi by'ukuri bakiriye ijambo ry'isezerano ry'Imana kuri ino saha. Kandi ndafise ubushizi bw'Imana yuko nimba bitarabaho ibyo bizobaho neza nk'uko Imana yatanze isezerano. Imana ishoboye byose. Ikintu cyonyine kidashobora kubesha akanwa k'Imana, akanwa kisumba byose uhoraho. Muri twebwe yakanguye ibyo byizigiro bizima yuko tuzogira umugabane mu kuvuzuka kwa mbere. Turizera yuko ubutumwa bwiwe bwa nyuma bwamaze kuzanwa mu ruganwe rwa nyuma rw'ishengero kubwo intumwa ya nyuma. Turizera ijambo nk'uko twaribwiwe mu butumwa bwiza, nk'uko twarirazwe, ariko ntituzigera twiyumvira ngo twubake kongera ko cyangwa gukurako. Ariko mu kwizera turagomba gukura, turagomba gushikama, dukomezwe iminsi yose. Tugira ubushizi bw'amanga, na cyane cyane ko tubona uwo munsi wegereza, kugira ngo dutware muri twebwe umunezero uzanywe n'Imana ubwayo kuri icyo gikorwa gihambaye turindiriye twese. Nimba uno munsi twobaza ninde aryoherwa mu mutima wiwe, aryohererwa ukugaruka kwa Yesu Kristo. Kumbure si ibiganza byinshi twabona hejuru. Nimba mwubitahura uno munsi canke ntimubitahura, hariho ikintu ntegeza kuvuga.
Si nous ne pouvons pas croire, nitutizera mudashoboye kwizera donc moi je vais croire pour kenzoca nizerera mwebwe mwese kubw'ijambo ry'Imana kuko ndazi yuko Imana idashobora gutanga amasezerano y'ubusabusa. Iminsi yose ishitsa ijambo ryayo, ntishobora guhindura c'est ingingo zayo. que cela soit loin. Ibyo biri kure cyane. Oya, C'était dans son mu plan, mugambi wayo avant même la fondation. niko byari bimeze imbere y'uko isi n'ijuru bibaho, yuko nk'abahungu n'abakobwa b'Imana Nous soyons auprès de tuzobe kumwe nawe. qui de vous Ninde muri mwebwe arasoma bujya butumwa bwiza? avez-vous mais très Ni bakeyi cyane. la plupart Icete c'abaroma ni bake ntibaraburonka. Ego buramaze gutumwa, buramaze kurungikwa. et si vous l'avez pas Nimutaba mutaraburonka prenez un exemplaire mu avant de partir. J'aimerais d'abord comme muze kubutora. Nagomba gusoma mu Baroma 8:14. car tous ceux qui sont conduits Abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. fils Amen. ou alors oui sont fils. Nibo bana b'Imana. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Abarongorwa na mpwemu w'Imana bose. Où est-ce que l'Esprit de Dieu nous Mbega mpwemu w'Imana aturongorera toujours iminsi yose mu ijambo ry'Imana. Iminsi yose mu ijambo ry'Imana il s'agit d'un lien ni umugozi udatandukanya hagati y'ijambo ry'Imana na mpwemu w'Imana, kuko est insufflé par ijambo l'Esprit. ryazanywe na mpwemu, ryahumetswe na mpwemu. Ata mpwemu nta n'ijambo ryobaho by'ukuri. Nicyo gituma umwami wacu yavuze ngo amajambo que nababwiye, que je ayo nababwiye ni mpwemu n'ubugingo. Ni mpwemu itanga la ubugingo. vie animée Ubuzima par l'Esprit ne vient buzanywe que na par mpwemu, inspiré par l'Esprit. ni ijambo rihumetswe na mpwemu. Ibisigaye byose Ce sont des choses ni ibintu religieuses, ni ibintu by'idini n'ikirere cy'idini, ni umuhari w'idini. Ibyo birabaho kandi bikorwa hose, et là c'est pas ça qui ariko ibyo ntibibuze. Biri hose. c'est là-bas qu'on voit les Aho niho tubona abantu benshi, igugu ry'abantu, personne entendra kuko parler nta n'umwe uzokumva avuga de choses qu'il devrait d'abord ibintu bateza kubanza kwihanganira bose mu buryo bwo banezera, hama babandanye inzira. la prédication est agréable Ubutumwa buryohera bose. Oya, Imana irungika ijambo ryayo ngo ridukize. Irungika abakozi bayo, abahanuzi, mu gitondo no ku mugoroba. Handitswe ubwiki ku muhanuzi pour vraiment frapper kugira ngo abwire abantu basohoke. le peuple pour le faire sortir. Je sais pas si je pourrais Sinzi ko nshobora kubona uwo murongo. je sais pas, je crois que c'est dans Ndibaza ko ari muri Oseya canke ya Mose, mais ariko je pense que je pourrais pas trouver ça comme ça. sinzi ko nshobora kubona uwo murongo avuga ngo Je vous rendrai la vie. nzobaha ubuzima mu minsi ibiri, nzobagarukana kuri jewe. Là, l'Éternel Uhoraho umwami aravuga ibiteza gukogwa la parole de n'ijambo ry'abahanuzi bayo. Ni ukuvuga c'est que les prophètes et ses serviteurs devaient frapper le peuple avec la parole. abahanuzi bagomba gukubita ubwoko n'ijambo ry'Imana. Je regarde ici dans Osée 14, non c'est pas encore. Muri Oseya 14 siho. Ah oui, Yego. oui, c'est Osée chapitre 6. Oseya 6, Chapitre 6, Oseya 6 verset. uhereye ku murongo wa mbere. Revenons à Enda l'Éternel, nimuze car il nous dusubire kuhoraho, kuko ari we yadutabaguye kandi niwe azotuvura. Niwe yadukubise kandi niwe déjà après 2 jours azodusomora. rendra la santé. Le 3e jour, il nous rétablira. Afin Iminsi ibiri ishize azoduhembura, ku munsi ugira gatatu azoduhagurutsa tube bazima imbere yiwe. Enda tumenye Uhoraho, tugire umwete wo kumumenya, kuko umutwenzi atasho uzobuza kuza, niko comme la pluie nawe de la azoza, saison, azotuzako nk'uko nk'imvura y'umutasuro notre verset. inyosheje hasi. Ndazi uwundi murongo. Ninde azi ibyanditswe vyera neza?
ninde amaze gusoma isezerano rya kera ryose? Ndibaza ko ari bose, kuko car tout cela c'est la sainte et précieuse parole ibyo ni ijambo ryera ry'Imana. Arungika ijambo ryayo, notre pensée ibyo ni par ses serviteurs, akoresheje abakozi bayo, abahanuzi. ses serviteurs et les prophètes. Et cette Iryo parole jambo est plus tranchante que les pierres tranchant. rikarishe gusumba inkota y'ubugi bubiri. Mais c'est justement par Ariko ni neza neza c'est justement ce qui nous pousse nico kizodusuguma ngo dusohoke tuje ku ruhande twitandukanye. Aho rero abantu bose ntibazokwigira badutahura, kuko tugendera mu nzira y'Imana. Niko bimeze no muri kino gihe, iyo tuvuga ibyo Imana à utiliser puissamment ingene yakoresheje mwene data Branham, amen et beaucoup abavugabutumwa bahambaye benshi baravuga ngo amena kuri ibyo. Ariko iyo tuvuze comme un Paul, il a été nk'uko Pawulo yakoreshejwe n'Imana, baravuga ati nibyo kuri, nibyo. il faut même un pas Mbere bagatera intambwe bakavuga bati de l'homme le plus humble yari umuntu aciye bugufi cyane uwo twamenye dans notre mu gihe temps, cyacu. dans notre temps. Mais Ariko quand on continue à faire ubandanije ugatera intambwe le Seigneur avait promis ukavuga ibyo Imana yari yarasezeranye muri Bibiliya, aho rero tout le confort est terminé. ibintu byose byo kunezerwa bica bihera. Et je me pose la question pourquoi? Ugaca ubaza ikibazo uti kubera iki? Car au moment Kuko igihe où tous les évangélistes abavugabutumwa bose n'abavugabutumwa qui sont fêtés bose et se laissent fêter, bakora iminsi mikuru, s'ils reconnaissent iyo bamenya ibyo kubw'ibyanditswe byera yuko byari bihuye n'ijambo, ko Imana yarungitse umuhanuzi, ko yari umuhanuzi yasezeranye, serait bociye bamenya yuko ubutumwa bwiwe kuko yabuzanye buvuye mu ijambo ry'Imana, ko ari ijambo ribategeka, kandi ubwo butumwa byari bwabwirwa bo, bakamenya mu mutima nama, bagasohora ubutumwa bwose. Ariko ntibakira, bakora inzozi. Iyo ugomba kubakangura babandanya kwisinzirira. Ariko Imana ishimwe yaturungikiye buno butumwa bukarishe bukomeye, maze busumba kumenya kose bwako kwarigeze kubaho, kugira ngo buduhamagare dutandukane n'ibintu byose bya kidini, kugira ngo butuzane buducanishemo n'abantu bose. Uwavuga uti ibyo sindabitahuye, mbega ntegerezwa gusoma muri Mariko 6 gushika ku 7 umurongo uciyunzamo buno nyene. Ni Luka 6, nariko ndibaza ko ari Luka 6. Uwo murongo wanditse nawe usomye wanditse mwene data hano, mwene data yazimiye, hari abazimiye bavuga bati turamuzi, bene se bari byanditswe hehe, bose barazimiye. Ndibaza ko ari Luka 6. Luc 4. Nimundeke some Luka 4 guhera ku murongo wa 31. Amanuka aja mirongo 32. Batangazwa n'ibyinyigisho ziwe, kubw'ijambo ryiwe ryari n'ububasha. 34. Oya, siho mwene data Schmidt, mfashe. Wumvise uwo murongo igihe nasoma, murabona ko ndiko ndakura imbere, nashobora kuvuga imirongo nk'uko oyi ntahangayitse. Nimba mubona umurongo muwumbwire. Niwo murongo uhambaye cyane. Abantu barazimira naho bari babonye, bumvise ibyo yari yakoze byose. Nabonye umurongo ni Mariko 6. Mariko 6 umurongo wa 3. Ariko weho ni wa
de Jose, de Judas et de Simon. Et ces sœurs ne vivent-elles pas aussi avec nous? Ils se sont donc égarés à mbega si wa mubaji mwene mariya mwene nyina wa yakobo na yose na yuda na simoni bashikiwe nabo ntibari hano iwacu ibyiwe birabatsitaza bose baravuga bati nta muntu n'umwe yari bwavuge nk'uko uwo muntu avuga nta muntu yari bwakore ibintu nk'ibyo biriko birakoreka hagati yabo mu buryo bw'imhemu bari batoze ariko mu kanya baca baraba iby'umubiri baca baraba ku ruhande rw'umubiri baravuga bati ubu ni wa mungu wa mariya bene wabo ngabo na bene nyina ngabo none ubwo basha abukura hehe baciye bazimira baratsitara n'iryari sigihe bakira sigihe igihe bataraba ku by'umubiri aho barashimira imana bakayihimbaza bakavuga bati mu by'ukuri umuhanuzi ahambaye ari hagati yacu ariko iyo igihe biyumvira mu buryo bw'umubiri bakagereranya aho rero niho baca bavuga bati mbega murindire gato imbega ibi twabifatanya gute aha rero abantu bari bamaze guhezagirwa bakize ingwara bari babonye Yesu Kristo ubwiwe ibyo byabaye kuri mwene data Brana ibyo nanjye bishobora kunshikira nanjye hamwe n'umuntu wese w'Imana ko abantu bagereranya umubiri bakavuga bati ni gute ibyo bishoboka yuko maze abantu bagaca bazimira ku muntu nubaza ibibazo ariko ushimire Imana ko Imana yavuze kandi yakoze kuko Imana irareka ibintu ku ntumbero runaka itumbereye kumbure dushobora kuba tudatahura ubwacu ariko yavuze ngo harahiriwe uwo ntatsitaza abantu bose bamutsitaye ko bagumye inyuma barazimiye bamuzimiye ko ntibasubiye kumukurikira bigize abantu bubaha Imana ku maso yabo ariko ntibasubiye kumukurikira bakundwa ivyo ni ukuri kw'Imana ntabanduka dutegerezwa haba mu bihe byiza no mu bihe bibi gukurikira umwami dutahura ikintu canke tutagitahura icabaye twizere nimba umunsi umwe tugomba kuzohagarara imbere y'Imana abari bizeye bose bashoboye gutera intambwe mu gihe igugu ry'abantu ryumva umwami ikizera badaharira batazana ibihari byose byari bimeze neza ariko bukwe na bukwe ibihari bica biraza uwo muntu ninde mbega ubwo basha bukurahe ubwo bwenge buvahe mbega ashobora kumenya ibyanditswe gute maze hanyuma baca baragereranya iby'umubiri baca baraza kugereranya mbega si umuhungu wa Mariya bene disa ntitubazi banyirene nyina ntibari hagati yacu niba mu bwami bw'Imana twoba dufise imanza nk'iz'umuntu n'ibyiyumviro by'umuntu ibyo twemera ibyo natwe byo dushikira yuko tuguma aho naho Imana yo yaraduhezaga ikaba yaradukijije mu mibiri yacu tukaba twarumvise ijambo ryayo ry'ukuri ni amajambo akomeye ariko turagomba dutegerezwa kuyakira twese kugira ngo ntituzimire ku kintu runaka kivuye ku Mana niba tugomba gukurikira umwami tumukurikire gushika ku mpera amen aho rero Pawulo avuga ati guhera ubu nta muntu tukizi ku mubiri naho twaba twaramenye umwami ku mubiri
ubu ntitukimuzi muri ubwo buryo. Turi mu bwami bw'Imana, twashyizwe mu bwami bw'Imana, kandi Imana ishobora kuba yararetse ibintu ku isi by'umubiri bikadushikira cyangwa bikadutsitaza cyangwa bikaba ingazi y'ukudugako, ariko kuri Yesu Kristo bamwe yari igitsitaza, bamutsitarako ibuye rigwisha, aho batsitaye bakagwa, ariko ku bandi cyari igishushanyo, cyari igitandara cy'agakiza, ibuye rigumye imfuruka, iryo bubatseko umwami umwe, kandi ijambo rimwe, butumwa bumwe, ubukozi bumwe, kuri bamwe rishobora kuba iki, ku bandi ikiriya. Pawulo avuga ati kuri bamwe turi akamote keza k'ubugingo, ati ariko kuri abandi turi agacuku k'urupfu. Umuntu yoraba umubiri ubora, yaca avuga ati ubu rero afise urupfu, ariko urabye mu bugingo, urabye mu mwemu, ukaraba mu kintu c'Imana, arazi ico umwami Yesu Kristo yavuze, Yohana 5:24, ngo twavuye mu rupfu twinjira mu bugingo. Mbega umwami yavuze iki? Yohana 5:11, ngo unyizera azobaho naho yopfa. Aho rero niba kwegera umuntu apfa, twese turapfa, birashoboka yuko kumva agacuku urupfu, ariko niba twagiriye ubuntu bw'Imana kugira ngo turabane mu by'Imana yadukozemo, ibyo Imana yadukoreye, aho rero tuzoca dushigwa hejuru ibintu byose, kutabora, ukudapfa, tuzoca tuduzwa hejuru ahantu ho mu ijuru, tuzoshimira Imana muri mwemu, tuzokomezwa kugira ngo tube inzu y'imwemu yera y'Imana muri mwemu. Nico gihambaye. Umuntu araba ku by'umubiri ntazoshobora kuraba, ntazoraba ku by'ijuru, ariko umuntu araba nawe mu by'ijuru ntazobona iby'isi. Mwene data, dushobora kubona ibyo bibiri byose hamwe. Mu Baroma 8:27, Abaroma 8:27, ariko isesa imitima irazi ibyo mwemu yiyumvira, kuko kw'Imana igomba, ariko mwemu asengera abera. Amen. Hano ni kino cyumviro, gutahura imvugo ya mwemu. Abantu muri bo batwaye mwemu yera kubw'imvugo ya mwemu, kandi imvugo ya mwemu iminsi yose ni imvugo y'ijambo ry'Imana. Nta muntu n'umwe yoba umunyemwemu gusumba Imana. Ikintu gitangaje, abo gusa bibaza ko ari abanyamwemu ntibazi n'imvugo ya mwemu, ntibanagomba no kugira umugabane mu by'imwemu. Baramerewe neza, ariko imvugo y'Imana ni imvugo ya mwemu w'Imana, niyo twakiriye. Mwemu w'Imana niwe muri twebwe avuga imvugo y'Imana, no mu masengesho. Amen. Haba mu kuririmba, mu kuvuga ubutumwa, mu gusenga, ibyo dukora byose. Amen. Umuntu by'ukuri afise mwemu w'Imana muri we azovuga imvugo ya mwemu. Ntazovuga ibyo ari kuyumvira mu by'umubiri, azoreka ijambo ry'Imana rivugire muri we, kuko ni amina dufise inyishu kuri ibintu byose. Ijambo ry'Abaroma
9, je icenda nagombaga najya kuyisoma umurongo wa mbere na kabiri. dis la ndavuga ukuri vérité muri kristo en Christ. simbesha Je ne mens point. simbesha Ma ijwi conscience ryo mu mutima wanje m'en rend témoignage. ribwirikanya nanje muri mpwemu yera. Je dis la vérité en Christ. ndavuga ukuri Ma simbesha conscience me rend témoignage dans le Saint-Esprit. ijwi ryo mu mutima ribwirikanya nanje. Vous pouvez continuer à lire. murashobora kubandanya gusoma iyo mirongo hano mwene data Pawulo abwira bene wabo abayuda yari abafise imbere y'amaso yabo, yari afise umubabaro udahera kuko batamenye umunsi wo kugendererwa n'Imana. Cet amour divin ubwo rukundo rw'Imana kubw'ubwoko bwiwe muri we a produit rwatanze une douleur umubabaro incessante. udahera, umubabaro udahera. Auparavant, il disait, rimwe yaravuga ngo je dis la vérité en ndavuga ukuri simbesha, umutimanama wanje uvugana na mpwemu. c'est kuri jewe ni iby'igiciro cyane, si gusa yuko on dit umuntu avuga ikintu yumvira gutyo gusa, ariko kuko ico kiba gishingiye mu ijambo ry'Imana. ndabibereka neza en vous lisant dans le même dusomye muri cya kigabane nyene l'exposé de cet homme de Dieu. iki Romains 9 verset c'uyu muntu w'Imana. ils sont israélites ayant reçu Baroma icenda kane nibo bisirayeli ibyabo no gucika abana b'Imana n'ubwiza n'amasezerano no guhabwa ibyagezwe Christ le Messie no gusenga Imana n'ibyasezeranywe. est Dieu au-dessus de tous. bafise basogokuruza babandi kandi Qu'est-ce que la politique ku mubiri Kristo yamutse kuri bo, à cause du peuple ariko de Dieu. Le peuple yari afise umwitwarariko ku bwoko bw'Imana, abo Imana yari yahaye amasezerano, abo Imana yari yahaye amasezerano, abo yari yahaye ibyagezwe no gusenga. Pawulo yararaba ingene bose il marchait dans bagenda mu nzira zabo, et ne reconnaissait pas ntibamenye le plan de umugambi Dieu, w'Imana le jour de la grâce de n'umunsi w'ubuntu Dieu bw'Imana dans leur jour. ku munsi wabo. Qu'est-ce qui se passe uno aujourd'hui? munsi biriko bibaye gute kumwe natwe? Nous voyons le peuple tubona en général. ubwoko bw'Imana muri rusange, Il n'y a pas de joie. nta munezero uriho iyo tubona ibiriko birakoreka. turazi yuko abana b'Imana Dans toutes les mu dénominations madini yose sont éparpillés. basanzayemo, Je le crois ndabyizera avec toute la conviction. n'ubushizi bw'amanga bwose. Il y a des hommes sincères. hariho abantu bivuga kuri, ariko Ils n'ont pas reconnu le ntibigeze bamenya umunsi wo kugendererwa n'Imana, ntibabimenye. Paul Pawulo aravuga que ati c'est le témoignage que l'Esprit de ni Dieu nous rend. ntahe mpwemu w'Imana amuha, Après qui Dieu avait tendu le bras. abo Imana yari yararamburiye ukuboko imisi yose. abona abantu wabo umwami Yesu yavuze ngo wowe yewe Yerusalemu Yerusalemu, Mon peuple Israël, wowe bantu bo muri Isirayeli, mwebwe la descendance mwe d'Abraham. bana ba Aburahamu. J'ai voulu vous nagombye rappeler, kubegeranya ariko ntimwabishatse. no munsi nous sommes avec turi la même douleur. tufise uwo musonga nyene wibwira mu mutima wacu, umusonga ubabaje, Mais l'Esprit ariko de Dieu mpwemu w'Imana adushingira iyo ntahe yuko abo bose bamenywe n'Imana bakagenerwa n'Imana imbere y'uko ijuru n'isi bibaho, bose bazohamagarwa ngo basohoke, bose bazorongorwa mu kuri kw'ijambo ry'Imana, bashikame bashingire mu kuri, barindwe mu mubiri no mu mpwemu no mu bugingo, bezwe rwose gushika ku munsi wo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega aho iki kintu gipfa kizohinduka maze kikarindwa na mpwemu, kigahindurwa mu mubiri wabo, en un corps tugaronka umubiri udapfa. Pawulo hano aravuga que ati mpwemu yera rend témoignage ashinga à sa intahe mu mutima wanje. et il se réfère à l'esprit, aca yisunga ijambo ry'Imana akavuga ati ni mwebwe Imana yari yahaye isezerano, mwari mu mugambi w'Imana, mwari muri gahunda y'Imana, ariko ntimugomba kwinjiramwo. Oh, si je pouvais yaba nashobora avec Christ par la malédiction, par une malédiction.
Si cela au moins pourrait yaba ibi basi byashobora gukiza bene data nanjye nkavumwa ariko si rimwe gusa. c'est ma prière. Qu'est-ce que je fais Mbega nukora iki je mu isengesho ngo ufashe abantu qui ont leur cul, bafise leur ibikorane byabo bakaririmba bagasenga avec les plus belles prédications n'ubutumwa bwiza bita bwiza bagaca iruhande yo kugomba kw'Imana. et que cela ne devrait pas cesser. Mbega ibyo nivyo tera umubabaro umuntu, ibyo mpwemu yera abishingira intahe yuko abo bose muri kino gihe baca iruhande y'ijambo ry'isezerano kuri ino saha, baca iruhande y'Imana, baca iruhande y'Imana, ntibemera ngo baje muri gahunda y'Imana. Dieu a qu'un seul, Imana ifise umugambi umwe, il a qu'un seul ifise programme. gahunda imwe. Et celui qui ne Umuntu sait pas atemera kuwinjiramwo, umuntu atemera kwinjira muri yo aguma inyuma, il en est responsable. niwe bibazwa. Et là, avec une douleur, Aho rero n'umubabaro w'ibwina turakogwaho, ariko Imana iraza abayo. Amen. il les appelle Izo bahamagara ngo basohoke ceux qui abantu sont déjà dans bari la mu vérité, kuri qu'ils puissent se lire Hébreu. basome Abaheburayo gatandatu, Hébreu chapitre Abaheburayo gatandatu verset 4. murongo wa 4. Car il est en effet impossible à ceux qui ont reçu une fois la lumière, qui ont goûté au don céleste et qui ont été rendus participants de l'Esprit Saint, kuko bamaze kwakirwa n'umuco bagatamira ingabire iva mu ijuru, bagasangira mpwemu yera, et les pouvoirs du monde à venir. bagatamira ijambo ryiza ry'Imana n'ububasha bwo mu gihe ibihe bizoza. Cette lecture de cette parole, Mureke vous-même plus tard, ngeze ngaha murashobora kuza kubandanya gusoma hano. rien n'a été, Nta na kimwe cibagiwe, mais tout ariko byose byavuzwemo. la lumière, Umuco, d'avoir participé kuba à l'Esprit, bararonse umugabane muri mpwemu yera, d'avoir goûté, kuba barahonje mu mpano zo mu ijuru, kuba bararonse umuco, d'avoir kuba barakiriye la délicieuse ijambo parole, ry'Imana riryoshe, d'avoir kuba goûté barahonje ibyiza byo mu isi izoza, ariko bakabivamwo bagasubira inyuma. Birakomeye cyane, biteye n'ubwoba ce serait été mieux ngo kuri bo byari kuba byiza batarigera bumva ubuntu bw'Imana. Abantu nk'abo bagize umwimenyerezo w'ibyo tumaze gusoma hano, hanyuma bakagwa pour une raison. bagasubira inyuma ku gituma iki canke kiriya. Hama hariho igituma nta muntu n'umwe Pourrait vous donner une raison. yobaha igituma c'ukuri. Il dirait Azovuga ngo ngo je natsitajwe na mwene data, ngo mushiki wanje uyu yarantsitaje, se tromper là ou bien le frère. ngo mwene data yaraduhenza aha canke hariya yakoze ikosa. Il y a des milliers Hariho ibihumbi ikintu kimwe gusa qu'on pourrait donner ico woshobora gutanga pour s'exclure. ngo wikure. Mais je vais vous dire une chose, toutes ces raisons Ndababwira ibyo bituma byose aucune valable. nta kintu na kimwe bimaze imbere y'Imana. Ukwizera kwawe est indépendante de bikuvana n'umuntu n'umwe. Nimba rero kutavana n'umuntu n'umwe, ni igihe rero ukwizera kwawe atanu ikintu na kimwe ko kwenene nako n'imyime. Jewe ndavuga nti ndazi ibyo akora. Imana igomba abantu bayiraba ko gusa, bayizigira gusa, bubahiza ijambo ryayo n'ivyo yavuze. Muri Tito gatatu turabwirwa mu ncamake igituma mpwemu w'Imana yarungitswe. Tito igice ca gatatu guhera ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'indwi. Ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo idukunda abantu bimaze kuboneka. Tito gatatu kane umurongo wa 5. Iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri, idukirisha ukozwa kuzana ukubyagwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa basha na mpwemu yera, uwo yaducuburiye ko ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu, kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo, duce tuba abaragwa b'ubugingo budashira nk'uko ivyizigiro byacu biri. Amen. Hano havugwa ukuvuka ubwa kabiri.
du renouvellement guhindurwa basha de l'efficacité kandi no gusukwa kwa mpwemu yera. dans les Mu gusukwa kwa mpwemu yera tout est contenu. byose niho biri. Ukuvuga ubwa kabiri, uguhinduka, ukubabasha, ikintu cyose kiri muri ibyo, gushika no gusigwa, hanyuma tukambikwa ububasha bwo mu ijuru, byose biri mu gusukwa kwa mpwemu yera. Kandi neza neza nk'uko Golgota no kuzuka no kuduzwa mu ijuru byabaye ibikorwa bigaragara bifatanye n'umugambi w'agakiza, niko na Pentekote naco ni igikorwa gifatika cyo mu mugambi w'agakiza. Nk'uko twahambanywe na Kristo tugapana nawe, nk'uko twabahambanywe nawe, nk'uko ibyanditswe bivuga, twamaze kuzuranwa nawe ngo tugende turi abantu basha. Uko niko neza neza twizera yuko uwo nyene ari we nyene atubatiza muri mpwemu no mu muriro. Mpwemu yera yaramaze gusukwa, si ukugira ngo tubivugemo, oya, ahubwo tubigiremo umwimenyerezo, hama dushimira Imana nk'uko dushimira Imana ku bwa Golgota, nk'uko dushimira Imana kubw'ibyo yakoze byose kuri twebwe, cyo kimwe dushimira Imana ku gusukwa kwa mpwemu yera. Amen. Maze twuzure mpwemu yera, duteza gushimira Imana ko yasutse mpwemu yera wayo. Nta n'umwe akeneye gusenga ngo uwo mwami, umuntu yosenga ariko niyizere yuko amaze kugupfira. Ngomba gusubira kumubaza ngo mwami ngupfire cyangwa unzukire. Oya, yarapfuye kandi yarazutse. Ntukeneye gusubira gusenga uvuga ngo mwami usuke mpwemu wawe, mpwemu yera kuri jewe. Oya, tugomba gusenga gusa tuvuge tuti mwami Imana y'ububasha mu ijuru, nushoboze nk'umwana wawe kwakira mpwemu wawe umaze gusuka, umaze agume kumwe natwe gushikaho imibiri yacu izohinduka, maze hamwe nawe tuzoshobora kuzamurwa tukagusanganira. Amen. Uwo mpwemu w'Imana by'ukuri nk'uko ku munsi wa Pentekote atwuzure twese. Ejo sinavuze ubutumwa bwiza kuri ibyo, ariko abizera bari bakoranye bahuje umutima n'inama, bari mu masengesho, mpwemu yaramanuka. Nimunyereke kandi uwundi murongo aho ukundi gusha umuyaga wamanutse uvuye mu ijuru. Oya, ibyo byaramaze kubaho rimwe gusa mu byakozwe n'intumwa kabiri, ariko ushobora kubereka ibyanditswe byera byinshi aho uwo mpwemu yera nyene uwari yarasutswe n'umuyaga w'ububasha ku munsi wa Pentekote, aho yuzuye ahabari bizeye co kimwe nyene nka babandi ku ntango ku munsi wa Pentekote. Mbega ni by'ukuri mu gihe Petero yago iriko yisobanura aravuga ati, mbega ni gute umuntu yo kwima amazi y'umubatizo abamaze kwakira mpwemu yera nkatwe ku ntango, kwa kundi nyene natwe twamwakira ku ntango. Ntihavugwa gusa umuyaga mwinshi kwa Korneliyo, oya, wa mpwemu nyene, bya bikorwa nyene bya mpwemu, bwa bubasha nyene, bwa butegetsi nyene, kwa gusukwa, kwa kwambikwa ububasha bwo mu ijuru, abizera babigizemwo umugabane. Ndababwira uno munsi, nimba uno munsi dushobora gushimira Imana n'umutima wacu wose, Imana nk'uko amaze gusuka mpwemu wayo kuri twebwe no ku bwoko bwose, n'umutima wacu wose tumubwire tuti urakoze, ibyo biraza gusohora. Ni ryari wewe ugira umwimenyerezo Golgota? N'igihe usenga ugasegerereza? Oya, igihe Golgota kuri wewe yaba umwimenyerezo, ubushizi bw'amanga, ukaba waranyengetere aho ubona Yesu apfa ku musaraba ku bwawe, utahura ko yavuze ngo byose birarangiye, ukaronka imbabazi z'ibyaha n'agakiza. Niko bimeze no ku mubatizo wa mpwemu yera.
en étant devenu croyant bien quelques jours plus ukaba tard. umuntu yizeye iminsi mikeya inyuma ibintu bikaba byamaze kuba ibintu bitatu bimaze mbega bikazoba inyuma y'imyaka myinshi oya Les années passées, cela imyaka appartenait yaheze de croire byari bijanye kwizera kubatizwa mu mazi no kubatizwa muri mwemu byabera nko ku munsi umwe je me confesse, jewe Dieu sait et Dieu connaît. ndirugwa umwami arazi umutima wanje ubu no munsi turi mu gihe c'ubuvugishwa imana ntikigomvye kandi L'un commence avec cette ko avec umuntu l'autre, avec atangurana cette iki autre, mais que uwundi tous atangurana ensemble, ikiriya tous oya ensemble, twese dutekane twakiriye ijambo ry'imana nk'imbuto itabora kandi nimba ari ntakuka twese tuzanwe muri iyo ntakuka twese hamwe muri mwemu umwe mu kwizera kumwe munsi y'uburinzi bw'umwami wacu Yesu Kristo duhuje umutima n'inama twese dushobore kugendera mu nzira y'Imana atagukekeranya aho rero ndababaza ikibazo cy'igihushanya mbega uburongozi bungahe ubu abantu benshi n'akanwa kabo batura ngo barakiriye mpemu yera gushika mbere yaho umuhari w'abakarismatike gushika i Roma mbere uno munsi hariyo umuhari w'abagatolika byanditswe igera ku ryirabura ngo Pentekote w'abagatolika hariho umurongo muri kahise k'ishengero ariko ishengero ry'Imana nzima ririhe ba bandi by'ukuri bizera ijambo ry'umwami bakaryakira barihe Imana iri kumwe natwe igomba gufata inzira yindi reka dushime Imana ntikuzoba gusa ari ugusigwa muri wa muzingi wa kabiri muri mwemu ariko azoba ari ugushirwa kw'ikimenyetso mu bugingo bwacu ibyo nibyo bifise igiciro benshi barasigwa mwemu yera bagakora ibikorwa bikomeye ariko bajahe bagendera bizera iki baca iruhande y'iby'Imana ikora uno munsi muri kano kanya iyo mirongo ibiri yo mu Efeso wa mbere 13 na 14 Efeso 2:30 ndayisoma mwese murayizi kuko havugwa ugushirwa kw'ikimenyetso ni gihe kizoshirwa kw'ikimenyetso Imana ivuga gute mu muhanuzi Yesaya ngo shira kwishashara mu ijambo ryanje mu bigishwa banje hanyuma Daniel 12 ngo shira kwishashara igitabo gushika ku mpera y'ibihe hanyuma ibyashowe Yohana 5 igitabo cyashyize kwishashara n'ibimatanijwe indwi hanyuma mu byashowe Yohana igice ca mbere ngo igitabo cuguruye Imana mu rungano rwa nyuma irafise abantu atari ugushishimurwa gusa kudasanzwe canke basigwa mwemu ariko irafise abantu bashizwe ko ikimenyetso ariko ugushira kw'ikimenyetso biba gusa hahandi ikintu c'Imana cibiye bidashira coba cavyawe muri mwebwe muri wewe ni ijambo ry'Imana niko byanditswe ngo twashizwe ko ikimenyetso tumaze kwizera ijambo ry'ukuri tumaze kumva ijambo ry'ukuri reka ndabisome muri Efeso ba mbere 13 muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri murabona ibyo ari byo mu butumwa bwiza mu bahanuzi no mu hose harimo ijambo ry'ukuri mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu mumaze no kwizera niho mwashiriwe ku kimenyetso nico mwemu yasezeranywe amen
qui est le niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa kugira ngo abo imana yarose ibacungure s'est acquise. ng'ubwiza bwayo bushimwe. amen amen. Sais-tu ce qui mbega wowe uzi sera scellé en toi et en moi? ikizoshigwa ko ikimenyetso muri wowe no muri jewe ni ikintu c'imana, Que le Seigneur ico umwami mu mukuku w'abacunguwe n'amaraso yiwe mu ijambo na mpemu wiwe ivyo yashoboye gukora. et si en toi aho et en rero moi, muri wowe nanje nimba vyarabaye, aho rero wowe na jewe tuzoshigwa ko ikimenyetso na mpemu yera yasezeranye. ici de nouveau, aha ayo ukundi gusha il est mentionné le mot havugwa ijambo isezerano. Donc résumons. tuvuge mu ncamake, Il y a une hariho parole ijambo ry'isezerano ry'imana. hariho abantu qui croit bizera et dans mu la foi kwizera et bakakira amasezerano y'imana. et c'est le Saint-Esprit mpemu yera niwe yasezeranye. qui est en ceux qui ont hanyuma cru la muri babandi parole, bizera ijambo ry'isezerano ry'imana, il ne sera pas en eux seulement muri bo ntazoba ari ugusigwa gusa seulement un revêtement canke ukwambikwa pour le ministère. kubwo ubukozi, oya, Il sera azoba ari ugushigwa kw'ikimenyetso. bisobanura yuko celui qui est uwashizwe scellé, kw'ikimenyetso il est intouchable. ntakogwako gushika ku mpera. Reste pour Dieu ku mana conservé arazigamwa jusqu'à qu'il gushika passe hazova mu à la vie. kwizera akinjira mu kubona. nta kintu na kimwe coshobora kumushikira. uwasizwe uno munsi, umwami ejo ashobora kumubwira ati sindakuzi, herera inyuma wakora ibyaha. nawe ubwo yasenda abadayimoni akavugishwa agakora ibitangaza, umwami aramubwira ati sinkuzi. Ils ont dit, mais akavuga ati ko byose twabikoze ku izina ryawe. n'a rien changé. ibyo ntacyo byahinduye. Nous remarquons tubona yuko ibyo umwami araba pas seulement avec la grande si n'igugu ryose ngo kujana n'igugu ugashima. iyo ushima mukaririmba mukatamba, mais il s'agit de oya, marcher avec Dieu. bisobanura kujana n'imana. Celui umuntu ajana n'imana iyo yakira ijambo ry'igihe, kandi ku bw'ivyo agashingira intahe ko yubaha imana nzima y'ububasha bwose. uwo usuzugura ibyo imana yasezeranye, mbega nihe yubaha imana? nihe yubaha abantu? ariko ubaha imana akizera ijambo ry'imana, agatinya imana, agatinya n'ijambo ryayo. imana ivuga iki? n'umuhanuzi Yesaya ngo nzoba muri ba bandi bafise umutima uciye bugufi, umutima umenetse, abahindishwa agashitsi bibaza ku ijambo ryanje. uno munsi urashobora gusoma amajambo meza y'abavugabutumwa bose, ariko ntibajugumira. bafise barakuraba bagatwenga bakavuga ati aba bantu mbega n'intambira kiza. oya, ukubaha imana niyo ntango y'ubwenge. imbere y'uko imana ibandanya kugenda, birakwiye y'uko umuntu atinya imana akayubaha n'umutima wacu wose. harahiriwe abantu uno munsi bahindishwa agashitsi iyo biyibajije ku ijambo ry'imana, bibajije ku ijambo ry'imana, bakaba bafise ugutinya kwera ku by'ivy'imana yavuze. nka kera ku munsi wa mbere wa Pentekote niko byari bimeze. haraheze hafi imyaka 2000 mpwemu yera yaje kuri abo bose bizeye umwami ashobore gukora natwe intango nshasha y'ukuri, dushobore kuba inyego y'umwami by'ukuri mu mutima wacu, twatsindanishirijwe n'umuntu umwe wenyine yashoboye gufata ikibanza cacu agatanga amaraso ngo atubere impongano y'ibyaha. twizere yuko muri we wemeye kwezwa ku bwacu, natwe twejejwe n'ijambo ryiwe. twizere ko hamwe nawe tuzoba turi mu bwiza neza. twizere kandi
amaze kuduha mpemu wiwe yera, kuko mpemu w'Imana yamaze gusukwa guhera kuri Pentekote. Ndabisubiyemwo kumbureka mpiraheze, nk'uko dushobora gushimira umwami mu kwizera ko twapfanye nawe, tugahambanwa nawe, tukazuranywa n'umwami, hamwe nawe twaduganywe ahantu ho mu ijuru. Twizere kandi yuko ari wa wundi uwo Yohana yavuga ngo jewe simbereye kubohora inkweto ziwe, ngo jewe ndababatiza mu mazi kubwo kwihana, ariko uri inyuma yanjye azobabatiza muri mpemu yera no mu muriro. Yesu Kristo no munsi ari hano kugira ngo akore ibyo muri wowe no muri jewe. Ari hano ngo atubohore, ngo adukize indwara, mbere byamaze kubaho kuva kera. Uko nicyo gituma ari hano ngo abiduhe, aduhe mpemu wiwe amaze gusuka uhereye kuri Pentekote. Itandukanirizo ni uko uno munsi atamuntu wewe ubwawe utegerezwa kuzura mu mpemu yera niwabyizera nk'uko bimaze gusohora, bigaca biba umwimenyerezo wawe ukorana n'Imana kubwo kwizera. Inyigisho canke ibya Pentekote si inyigisho ya, ni umwimenyerezo n'Imana. Turabyizera twese. Nimba uno munsi nitwashimira Imana bivuye mu mutima nk'uko tubikora ku bwa Golgota, ku bw'agakiza k'indwara n'ubuntu, tukabishimira Imana ibyo, tukamubwira tuti urakoze. Wenyine niwe wavuze ati birarangiye, tumubwire tuti urakoze ko wamaze kutubatiza muri mpemu no mu muriro. Aho rero nimba tubushobora kumushimira kuri ibyo, niho mpemu w'Imana azoza kuri twebwe, agashira ubuturo bwiwe muri twebwe, nk'uko byanditswe muri Yohana 7 ngo amazi y'ubugingo azodudubiza, isoko rizodudubiza riva muri twebwe, ngo mpemu yera niyaza azoba isoko ridudubiza gushika mu bugingo budashira. Muri twebwe isoko rigomba kududubiza. Uno munsi turagomba gushimira Imana yuko Pentekote nka Golgota no kuzuka no kuduzwa mu ijuru bimaze kuba ibyacu, mbe tumaze kubigirana umwimenyerezo hamwe n'Imana. Igihe gusa twomenya yuko ibyo byashitse bizoshika kuri twebwe. Izina ry'umwami rishimwe ku bw'ibyo. Amen. Turahaguruka ku bw'amasengesho. Mwami, hezagira bose, nuze na mpemu wawe n'ububasha bwawe, uduhe uko kwizera. Turizera ko tumaze kubyizera niko biza gushika. Mwami, mpemu wawe akore mu bubasha bwinshi ku bwa mpemu yera mu mukuku w'abacunguwe n'amaraso. Haleluya, haleluya. Hashimwe Imana, yashimwe Imana. Haleluya, haleluya. Nimwugure iminwa yanyu mushimire Imana n'umutima wanyu yose. Mwugure iminwa mushimire Mwami. Ntacyo bitwaye uri hande yawe, umugore, umugabo, umwana, umukobwa, umuhungu, twese hamwe dushimire Umwami. Twugure iminwa yacu duhuje umutima n'inama. Imana yakoze ibihambaye muri twebwe, yakoze ibihambaye. Haleluya, turagushimiye Mwami. Abantu bose bahema nibashimira Umwami uhoraho. Ibiri mbamwo byose nibihimbaza uhoraho, maze utubatize muri mpemu, kuko ni wewe yakijije ubugingo bwanje, abukuri kuzimu, abwuzuza imbabazi, abutwikira imbabazi n'ubuntu, adukiza indwara z'ubwoko bwose, aduhishura ijambo ryayo, akaturongora na mpemu yera wiwe, akatwuzura, akadushira ku kimenyetso bw'umunsi wo gucungurwa ku mibiri yacu. Haleluya. Mwami,
ubwoko bwawe bunezerwe bwuzure mu mutima n'amashimwe ibyo umaze kudukorera turagushimiye haleluya ushobore gutanga kwinjira kwa mpemu wawe yera n'ijambo ryawe mu bwoko bwawe imitima yacu yozwe kubwo kwizera ushinga intahe kubwo kwizera kwacu haleluya twese hamwe tuvuge tuti haleluya 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 twese hamwe tuvuge tuti imana ihabwe icubahiro imana ihabwe icubahiro haleluya haleluya mwami mana yizigiwe ushobore kudukura kuri ino kutubora kuri ino si utubohore burundu kuko aho mpemu uhoraho ari haba hari ukwidegemvya haleluya aho turashobora gushima turashobora guhimbaza turidegemvya mu kubikora haleluya aho turaririmba tugahimbaza mu rurimi rwa kera turagushimira ko Pentekote ntituyikora nk'umunsi mukuru ariko tuyigiramo umwimenyerezo haleluya haleluya nimubibwire umwami uti mwami ndashobora kugira ubuzima bwa Pentekote bwanje uno munsi haleluya yashimwe imana kuko nagize ubuzima bw'imbabazi nkagira umwimenyerezo w'agakiza niko Pentekote yanje nanje imaze gusohora gusohoza kw'Imana yuko nemewe yuko nagira ubuntu bwayo ndashinga intahe n'ukwizera kwanje akaduha mpemu w'Imana atubatiza muri mwemu mwami izina ryawe rishigwe hejuru haleluya haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe haleluya Mana Mana nyine ububasha bwose ndagushimira cane ku byo umaze gukora n'ibyo uzobandanya gukora mwami mukundwa ushobore kutuzigama no kuturinda munsi y'uburinzi bw'amaraso n'ijambo ryawe mu burongozi bwa mpemu yera wawe mwami mukundwa twese turifuje ko vuba vuba tuzobona ikiganza cyawe kiramvuye ku bwoko bwawe haleluya nk'uko mu minsi ya bibiliya mu gihe cy'imvura y'agatasi ibyo bibe ku minsi ya nyuma y'impera maze imvura ya nyuma mpemu w'Imana acuncubuke ijambo ry'Imana risohoze ico ryatumwe gukora ukugomba kw'Imana gusohore mwami ndagushimiye ko wegeranya ishengero ryawe ukaryunga ukaryuzuza ukarishyirako ikimenyetso kubw'umunsi mwiza wo kuza kwawe haleluya mwami singene nifuje yuko bose mu mitima yabo bogewe umunezero n'amahoro yawe n'agakiza kawe n'imigisha yawe n'ubuntu bwawe mpemu wawe yera twese tukagushimira tugahimbaza izina ryawe ryera kuko wakoze ibihambaye muri twebwe nitwaceceka amabuye azosemerera wozihana n'uhoraho uje mu izina ry'umwami haleluya turagushimiye turaguhimbaza turagusenga haleluya 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 ubwiza n'ibyubahiro bibe by'Imana yacu mu izina ryera rya Yesu amen amen